What's school, me people. Of course, my name be Black Dollar One talking for the M's. Original for step 8 of half step, the master, the teacher, aka the vibe killer. You know already know, urinzi y'umucaho kampana kuri no screening. Bafise byinshi bitandukanye ndakuzaniye, bafise bishasha utigeze wumva bagomba kugezaho nk'umuntu ajeje kugwa trend update na news. Ndakwibutsa kumanza kumakinga sure ugakanda subscribe niba utarayikanda, hama tukabandanya kakwihera exclusive. Guess what, bimeze gute? Ushobora kumwita Sean Combs canke p.diddy, ni umwe mu ba celebrity babayeho kandi n'ubu bakiriho, bakoze amateka menshi atandukanye. p.diddy yavutse mu 1969 tariki 4 z'ukwicumi na rimwe. p.diddy yakoze imiziki myinshi itandukanye abantu bakunze bamenye, harimo nka Bad Boy for Life, harimo za Satisfy. Yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, akora ibintu byinshi bitandukanye, aho mu 1993 yaje gushinga mezo yiwe yitwa Bad Boy Record, aho yagiye gufasha abahanzi benshi batandukanye, aho ariho havuye n'intandaro y'ibintu bivugwa ko uyu munsi ari byo biriko biramufungisha binamukwegera. Yakoze ibintu byinshi bitandukanye, naho no munsi biriko birafudika. Yavuzwe mu bahanzi batunze miliyoni nyinshi gose ku isi, ariko mu 2002 yaje kuza kuri liste y'abahanzi batunze miliyari y'amadolari. p.diddy ntivyagarukiye ngaho, yaraje akora imiziki afasha abahanzi, aho yarafise impamyabushobozi zitandukanye, aho yarose awards zikomeye cyane ku isi, aho yagaragaye muri za Grammy, aho afise ibintu byinshi yagezeho, amazu byinshi bitandukanye. Ariko umunsi p.diddy ivyo yakoze bikaba biriko birahinduka bivanye n'iki n'ivyo arimwo canke ivyo yagirizwa, aho mu byo yagirizwa bavuga ko byo mufata canke bikaba vy'ukuri. p.diddy azofungwa imyaka irenga 15 kuduga canke agakatirwa ubuzima bwiwe bwose. p.diddy tuvugana ari mu gasho, kandi agasho gakomeye cyane, kandi iyo kafungiramwe abantu kabisa, bavuga ko ashobora no kukwica, aho atamatara atakintu na kimwe ushobora gusangayo, aho abacejwe kumuvugira bavuga yuko bamusabira ko p.diddy yova mu gaco akaburana ava hanze. Mugabo aho ababijejwe bavuze ati ntigikunda p.diddy, n'umwe mu snitch zabayeho ku isi za mbere. Uwo mugabo murekuye no gutoroka yotoroka, ntashobora kuvayo, ahubwo agomba kugumayo mpaka aho bamenyesheje ko azosomerwa urubanza itarike 9 z'ukwicumi uyu mwaka, ariko akazoburana neza mu mwaka wa 2025. ariho ibintu vyiwe bizokurikiranwa neza. Wumva ko case ikiri ndende gose, case itagiye guhera, ariko kuri screen zawe urabona ko the one and only 50 cents superstar, muzi muri film, muzi mu muziki, muzi muri byinshi, mu celebrity nawe. Hari abantu guys batakina n'umwanya, hari abantu guys bazi ibyo barimo, avuga times money, bazi ibyo barimo, yaravye brains canke trends. p.diddy right now afise aravuga ati ibi nivyo kwijana uko ngomba kubivyaza umusaruro. Ati bigenze gute? Ubu tuvugana yamaze kubageza hanze product yiwe yitwa Diddy Oil, amavuta yitwa Diddy Oil, aho as soon as possible amenyesha ko amavuta agiye kuja hanze, kandi azoba anazimvye, ari ku mahera menshi atandukanye, kandi ahubwo muzoyagura, ahubwo mwese muzona yinjoyinga. Impamvu yasohoye amavuta p.diddy mu byo yagirizwa harimwo amavuta, sinzi bigarukane ngaha, murabizi. If you know you know, nimba utabizi ca ku masite usome ico ngomba updatinga kuri update na news. Ndakumenyesha kandi ko niba rya mbere kuri ino video ntugende udakanze subscribe, agakengera ngaho kubite, kugira ngo uje mu muryango wabo tubana umunsi kuwundi, hama uhore uri update, uhore ufise bishasha, uhore uzi iyi sigeze. One love.